Mu Bufaransa turemera ubushakashatsi, nico gituma natanguje mu kwa gatanu guheze akamo gatomoye kandi kugururiwe bose. Mushaka ubushakashatsi hita mu Bufaransa. Ndishimye cyane kubona akamo nateye karitabwe. Abashakashatsi bo ku rwego rwo hejuru bagera kuri 40 bahise mu Bufaransa. Mu mugambi witiriwe Ubufaransa 2030 twashizemo umutahe w'imiliyoni zirenga 30 z'amayero kugira duteze imbere amagara y'abantu, climat, ubwenge mvaruganda na science fondamentale. Aya ni amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa muri minsi aho yariko aravuga priorite bihaye mu bijyanye n'igisata cy'ubushakashatsi mu migambi basanzwe bakora arivyo bita R&D canke recherche et développement canke research and development. Maya majambo rero icyo nashaka tuvuganeko ni cyane cyane ikijyanye na intelligence artificielle. Nashaka kumenya uwo babizi ambwire niba mu gihugu cacu dufise ishure rimwe ryo bagigisha ibijanye na intelligence artificielle. Ndiko ndavyibaza kuko liya mu bisanzwe ntaho dushobora kuyihungira. Intelligence artificielle ntidushobora kuyihunga, igomba kuba umubanyi wacu. Dushobora kuba tutayikoresha mu gihugu iwacu canke tukaba tuyikoresha tutabizi, ariko mu mibereho y'umuntu intelligence artificielle isigaye irimo. Ni umubanyi rero tutagomba kwanka, ahubwo tugomba kwakira. Nariko ndibaza eske kaminuza y'u Burundi irafise faculté yigisha intelligence artificielle? Narabonye mu minsi iheze hariho umunyeshure wo muri kaminuza y'Ingozi yitwa Eli Bubuya yaremye ishirahamwe canke startup yitwa Agri-AI ikora mu gukingira ibiterwa canke mu kuraba ko ibiterwa bitanduye. Hari n'abandi bajene nagiye ndabona bakoze ama startup ashingiye kuri AI araba indwara z'ibitungwa, igitungwa kingira hakiri kare kitarononekara. Igihe rero twoba tutararema faculté yigisha ibijanye na intelligence artificielle muri kaminuza y'u Burundi canke mu makaminuza privé, ntitwoba turi muri retard gusa, twoba turi mu kinogo. Intelligence artificielle isigaye ikoreshwa mu magara y'abantu kugira ibintu binyaruke muri consultation, consultation n'ibindi. Irakoreshwa muri domaine ya gisirikare, ariko ivyo nivyo nagomba kuza guhereza ko. Irakoreshwa muri domaine zitandukanye, informatique, kurima. Ugasanga abantu basigaye bakoresha des machines robotisées. Habwo harimo imashini iherutse gusohoka mu gihugu c'Ubushinwa iri animante. Imagine une machine tracteur irima ata modèle vigira, ishobora kuba commande canke téléopéré, ikagenda ikarima, igateragira, ikabagara, igasarura. Nta modèle varimo, ivyo byose bikoreshwa na IA. Les applications de l'IA zigezweho uno munsi. Urumva umuntu ntagomba guhunga. Nimba turi abarundi ntitugomba kuba yinile, dutegerezwa kujana n'ibiriko birahaza. Tubihunze iyo tugomba kuja ntituzohashika. Nico gituma abantu barongoye igihugu cacu bagomba kuraba eske abantu twaye kurongora amashure
bajya bahaye kugira ama réforme de l'éducation est-ce que barafise ubumenyi bukwiye kugira indero y'u Burundi jane n'ibiriko biraza bigezweho? On ne peut pas y échapper. Intelligence artificielle tutegerezwa kuyiga mu mashuri. Ivyo rero ni intambwe abatanguye kera bateye imbere kera bo baza barashitseko. N'ibihugu biteye imbere vya Buraya baza bafise amategeko yo gukingira les consommateurs des produits IA kandi gukingira les sociétés, gukingira les propriétaires intellectuels ou les détenteurs de la propriété intellectuelle kugira abafise ibikorwa mvabwenge ntibihitanwe n'umuyaga kuko iya regira nyarutse mu gukora akazi ariko ifise iteza ibibazo vyinshi mu gihe abanyagihugu badakingiwe nk'abantu bafise ibintu bakoze ibikorwa mvabwenge abandi barashobora kuvyigana barashobora kuvyiba barashobora kubikoresha en fait nk'ivy'iwabo kandi badafise droit d'auteur. Iya urashobora kwandika igitabo mu munota umwe ukabura kimaze ariko wagize amakopie kore mwe bita plagiat. Aba nabo bateye imbere en fait barakingiye société ubu ku mashure hari des logiciels anti-plagiat. Je ndibuka nandika igitabo kugira sinzogwe mu mutego wa plagiat ngo bagitabure. Moi-même j'ai fait une inscription ndiyandikisha kuri les sites de détection. Ndibuka niyandikishije kuri compilation site ushobora kuja kuri Google ka googlinga compilation ni site ushiramwo ton travail ikakwereka le pourcentage. C'est pas gratuit. Irakwereka pourcentage du plagiat. Ivyo wivye, ivyo wikoreye ikabivangura. Attention rero izo site nazo nyene zirafise amabiye irashobora kwihenda. Urashobora gukompoza ikintu ciwawe uri umuntu aciye ubwenge ikihenda ikacitiranya n'icyakozwe na intelligence artificielle. Kuko mu bisanzwe ico ziraba izo site ziri programme ku buryo ishobora gutandukanya formulation y'amajambo yakozwe n'umuntu niyakozwe n'amamashini. Ariko rero imashini ko nazo zakozwe n'abantu bivuze yuko hari abantu baciye ubwenge nk'izo mashini n'ahatari benshi. Iyo logiciel irashobora kudetecta un certain pourcentage d'olia mu gikorwa cawe ou bien un pourcentage de plagiat mu gikorwa cawe ugasangira kwagirije ko wagize plagiat kandi atari wagize. Aho rero nahawe guhiga logiciel iri plus adapté. Amakaminuza menshi akoresha iyo bita Turnitin. Nayo ni logiciel ikoreshwa mu makaminuza menshi bakaraba nimba ibikorwa abanyeshuri batanze atari amakopie kore atari amaplagiat. Kandi il faut que mu ma règlement scolaire habamwo des articles ou des dispositions zihana le plagiarisme. Est-ce que mu Burundi ivyo turabifise? Aha ndiko ndababwira mode solution ko numvise yuko abategetsi arivyo bashaka kandi il faut ko tubivuga. Imba tudafise faculté yigisha intelligence artificielle twaracerewe. Abandi bageze kure bafise amashuri yigisha ivya robotique usanga bari ko barakora ibintu biteye ubwoba. Barakora amarobo aterura ibidandazwa. Sinzi kuraja mu mahinguriro ngo urabe mu mahinguriro ajya manini nta muntu akoresha ikintu n'intoki. Ibintu vyose bikorwa n'amarobo yakozwe pour ça. Nimba uri kuraterura ipine uja kugarira ku modoka muri phase ya finition, ipine iza guterurwa na robo ikayijana. Hari yindi robo qui est chargée de visser canke de dévisser selon le cas. Tuba rero dukwiye n'imiburiburi kuba dufise une école yigisha intelligence artificielle, tukaba dufise des écoles
zigisha robotique kugira twespere ko muri 2060 tuba dufise ubu intambwe tumaze gutera mu by'ubuhinga bwa none. Ubu no munsi intambara isigaye igwanwa n'amarobo, hasigaye hariho de robo zishobora kudetekta umwasi zikarasa canke zikakuzanira amakuru avuye ku mwasi utiriwe uratama, atabasoda urinze kurungika imbere hariya kuza kurondera amakuru kuri terrain. Hasigaye hariho indege zitagira abadereva, yani intelligence artificielle. Oliye yo kurungika hélicoptère kajugujugu canke kurungika navyo de chasse canke un char de combat ou un char de bataille, je sais pas, igugwa amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ukarungika un drone igugwa 20,000 $10,000 amahera make, ariko igakoza dégâts énormes. Ubu rero Iburaya aho bageze mu bisata vyinshi vy'ubuzima, ibintu vyose bikorwa n'amamashini, kuko umuntu n'umunyamanyanga kandi umuntu ntiyizewe ku buryo bashobora kumuzerako vyinshi. Ushobora guhengama ubonye petit frère, ubonye grand frère, ubonye mama wawe, ubonye papa wawe, ariko ibintu vyose babishize mu minwe y'amamashini. Imashini ntihengama, soit urakwija ibisabwa soit ntukwija ibisabwa. Ivyo vyose n'ama application rero ya intelligence artificielle bagenda bashira mu marobo, mu mamashini, izo zirima ayo madrone, izo zunguruza abantu. Ubu noneho tugeze ku rugero nuko hariho n'imiduga ya marque Tesla isigaye igenda. Hariho d'ailleurs n'ayandi mamarke asigaye akora imiduga sans conducteur. Jere simvuze ngo mu Burundi ngo dusimbire gukora imiduga. D'abord il faut ko tugira n'intambwe n'imwe tukagira ishure ryo kwigisha intelligence artificielle, naho yoba amashuri menshi niho vyo bari na sawa, abanyeshuri bakayigishwa hakiri kare bagifise umwanya wo gufata, bikigishwa mu ma école secondaire. Je nibaza ko vyohera nko muri école secondaire, kuko ni ibintu bishobora konona ubuzima bw'umwana umuntu atoza kumwigisha ari muri primaire. Hanyuma hakaba encadrement, hakaba cadre légal qui protège la population, qui protège les consommateurs de l'intelligence artificielle, et aussi qui protège les détenteurs de propriété intellectuelle. Abantu bafise indirimbo zabo, bafise ibitabo vyabo banditse, bafise ama image yabo, abantu ntibaze baravyiba. Ivyo bituma hataba credibilité amashirahamwe mpuzamakungu atwizeye, kandi batatwizeye egare ko bataza ku investisi iwacu. Bataje ku investisi iwacu tuguma muri ka kajagari ko kubura ngo amadevize, kubura ibitoro, kubura n'utuntu duto duto ugasanga natwo dufise, kubera les grandes marques ne viennent pas dans un pays atana kimwe gihari. Please rero abantu murongoye igihugu, shira mu bwenge. Turiko tuja muri 2060, ntituriko turasubira inyuma. 2040 yoyo iburi imyaka 14 kugira tuyishikemo. Twagomba n'imiburiburi kuba tugeze kure mu bisata bitandukanye, ivy'ubuhinga, ivy'uburimyi n'ibindi. Ariko jewe nagomba kuvuna akagohe gusa kubijanye n'iki gisata ca intelligence artificielle. Iya ntaho tuzoyihungira, tuyemera tutayemera, izoza muri société. On l'accepte, on l'accepte pas, ça va infiltrer notre société. Kandi ije tutayiteguriye, elle va gâter notre société. Uno munsi ugiye kuri Facebook, ugiye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, urabona abantu qui ont manipulé les images, ukabona amasanamu ya gisirikare, ukabona amasanamu y'abategetsi qui ont été manipulés par les IA génératives. Ça se fait par des gens nta na kimwe bazi, bo ngo bashaka ngo ama views, ngo bashaka kwa.
nta na kimwe bazi, bariko baramanipula les images les vidéos déjà par les IA. kubera iki? Notre société n'est pas capable de réguler l'usage. Abandi bo bavyita mu congereza ngo ni fair use, AI fair use. Leta, inzego izo zijejwe inyigisho n'ibindi bagashiraho amategeko akingira abanyagihugu, akingira abanyeshuri, akingira abafise ibikorwa mvabwenge kugira ntibipararangane, kuko intelligence artificielle ishobora kubipararanganya mu munota umwe, umunsi umwe. Nico gituma rero leta please intervene, ishireho amashure yo kuvyigisha abantu bakora ivyo bumva, kandi bumve yuko ari ibintu bifise limite, bumve yuko ari ibintu bifise aho bigarukira. Muri Union Européenne barafise ico bita IA Act. IA Act ni itegeko rikingira la société européenne contre l'usage abusif de l'intelligence artificielle. Barafise n'ayandi mategeko, notamment le règlement général sur la protection des données, ico bita RGPD. Wowe nyimba utanze les données en ligne, bakabikoresha ico bitangiye gusa, ntibabijane muri renseignement, ntibabijane kubikoresha ibindi bintu, ico rero baragikarira. Niho nahajya winjiye muri site kanaka uzubona bakubwiye ngo wemeze politique générale yabo de confidentialité, canke wemeze les conditions générales d'utilisation. Harimo ivyo bintu vya protection des données. Nk'ubu nka wewe ugiye kuri Amazon gusaba akazi, urabaha imyidondoro yawe, karangamuntu, passport, ntibaca babijana ngo babihereze leta kugira ngo igufate ku makosa canke ibindi muba mupfa je sais pas quoi. Babikoresha pour des fins y'ico ubibahereye, apana guca babijana ahandi. Iryo rero ni itegeko ritomoye. Ese iryo tegeko turarifise mu Burundi? Ese ntirikenewe? Nk'ubu ngiye gusaba nk'akazi nko muri Brarudi, kubera leta ibifise nk'umutahe, Brarudi ntiki ntangira ibintu ngo bijane muri renseignement canke muri intelligence kugira bamfate. Ico rero nico bita règlement général sur la protection des données. Ayo mategeko yose n'ibintu bikwiye kugenda bihaja, kuko dutera imbere niko amanyanga yiyongera, niko escroquerie yiyongera, niko ubuhimbiri bwiyongera. Ariko ivyo vyose mu bihugu vyateye imbere babiregira par la loi, ntibafishe itegeko. Nico gituma rero natwe ivyo vyose turabikeneye. Intelligence artificielle tuyireke yinjire, tuyigishe, yaba IA générative canke les autres sortes d'IA, ariko kandi dukingire les consommateurs. Leta rero kandi irakwiye gufata mu mugongo abarongoye ama startups bamaze kwerekana ko bafise ubumenyi muri transformation économique du pays grâce à l'IA. Nk'uyu mujene w'Ingozi yakoze agri-hyphen AI ishobora kudetecta ingwara z'ibiterwa. Nashigikirwa kubona umuntu akomeye cyane, kandi uyu mujene mu mwaka uheze yaraje muri AI Action Summit yabereye i Paris. Umva ko ari umuntu ageze kure, umuntu akwiye gushigikirwa. Leta ishobora kumufata mu mugongo akigisha n'abandi cyane, agafasha guteza imbere mu gukreya des applications zitandukanye. Hariho abajene numvise Igitega ngo bashobora gukora imashini, leta irashobora kubankadira bagakora amadrone, bagakora n'ibindi tuba dukeneye. Surtout hariho umurundi yigisha muri Amerika, umenga akora muri company yitwa Corning, yigeze guca i Burundi avuga ko akora mu gisata ca robotique. Nturya n'umuntu twari dukwiye guprofita, igihugu kigashinga n'imiburiburi 5 écoles zigisha robotique, tukiga gukora ibintu bishasha, les drones, les robots nettoyeurs, les robots zishobora kurima, zishobora
gukora ubuzi butandukanye, gukoropa ibiki. Ngira rero mbandanirize kuri conséquences za intelligence artificielle. Intelligence artificielle ingene ishobora kwica societe. Ubwa mbere bwobwo ni igikoresho gishobora gucishwa ku bihuha, arico bita les intox, les fake news canke les deep fakes. Deep fake mu gifaransa ni hypertrucage, ufata ugakoresha face y'umuntu, visage y'umuntu, ugakoresha n'ijwi ryiwe ukamutamika amajambo siwe yabivuze, wakoresheje ijwi ryiwe, wakoresheje face yiwe, umunwa urawusynchronize, ico bita synchronisation labiale, ukawuvugisha comme si ariwe ariko arabivuga, wayitamitse amajambo. Ivyo vyose biroshe kuri intelligence artificielle. Nka president ukamuvugisha ibintu atigeze avuga, ico bita deep fake canke hypertrucage. Abarundi rero tugwiye kugenda duca ubwenge, cyane cyane abantu bahawe kurongora igihugu, abantu bahawe gutwara indero. Please koresha ivyo mwize, koresha ubwenge Imana yabahaye, murabe ivyo dukeneye uno munsi, murabe n'ivyo tuzokenera ejo, cyane cyane murabe ejo. Izindi ngaruka mbi za intelligence artificielle, ishobora kwiba canke igatransforma canke ikiyinspira ku bikorwa mvabwenge vy'abantu. Ugasanga abantu bariko barakoresha amadoni yawe, bariko barakoresha igitabo wanditse, bariko barakoresha ama-image yawe, bariko barakoresha amajambo wavuze. Nta ico bita loyalty na mahera ushobora kuronka kubera watanze droit d'auteur. En fait utanga licence, utanga autorisation yo gukoresha igikorwa mvabwenge cawe, nawe ukaronka loyalty. Ibi mu bitandukanye na bimwe bita open source. Dera hariho les données open source, sources ouvertes. Ushobora kuja kuri site kanaka ugashobora gutelecharge amadoni, ivyo bavyita open source, kubera ushobora kwinjiramwo ugatelecharge canke ugakoresha ibintu biriko atakintu barisha. Muga ntibisigura ko ufise droit d'auteur, ntibisigura ko ufise autorisation yo kuja kubicisha amahera. Ivyo turabikunda mu Burundi, nico gituma tutabana monetize ku mbuga nyinshi. Urabona nko kuri Yaga bapubliye amafoto ya president, salaire appartient. Ukabona nko kuri site ya presidence bapostinze ibikorwa umukuru w'igihugu yakoze canke amajambo yavuze, salaire appartient. Kugira jenje kuri site yabo canke kuri page yabo ndabitelecharge, ntigezwa kubigura, bakaronka loyalty. Ni igikorwa mvabwenge. Ciye nja kubitelecharge ari nkabikoresha, nkabicisha amahera, umufotographe, umuprogrammer yabikoze, sinamuhemje. Ubwo n'ubusuma. Ivyo bituma rero tutaba monetize. Izi mbuga zihambaye za Facebook, za YouTube ntizitwizera, kuko mu bihugu nta reglementation, umwe wese agira ivyo ashatse. Ibikorwa mvabwenge biribwa, kandi rero ikintu kiba gihambaye, izo mbuga ntizishobora kuza gufata umuntu canke guca amande umuntu ari mu Burundi, kubera ibindi bituma vyinshi umuntu atari waravuga ngaha ashobora kuzovuga muri video zikurikira. Ikindi kintu rero iya ishobora konona ni ubwenge bw'abantu bakiri bato, cyane cyane abanyeshuri bakiri bato. Ishobora kwica ico bita les capacités cognitives, kubera ikintu bita charge cognitive. Abanyeshuri baba bafise umutwaro wo kwiyumvira, umutwaro wo kwiga baba bafise, barashobora kugomba kwiyorohereza bakagabanya les charge cognitive kugira bakoreshe intelligence artificielle. Ugasanga babaye dependant, babaye addicted. Ugasanga les capacités cognitives naco bakikoresha. Ugasanga n'abantu bari ngaho gusa bakoresha
usanga ibihugu bimwe bimwe bigomba kuza biramama bisukamwo amabisi. Mwarumvise nko mu bihugu bimwe bimwe nka za Australie, mu Bufaransa, barashizeho amategeko atuma les mineurs de moins de 15 badashobora kugira les comptes ku ma platforms amwe za TikTok ahandi. N'izi za intelligence artificielle ugiye gucreer ko compte barakubaza si tu as 18 ou pas, bakuvuga ko umuminere mu bisanzwe utabaciyemo ntiwemerewe kugira compte. Aho rero harimwo bimwe vyo guca ukingira abanyeshure no kw'ishure, apa muhira uca ubakingira no kw'ishure ugashiraho règlement scolaire ihana abantu bagiye kugira amacopier-coller, ihana plagiat. Ariko kandi kugira ivyo vyose ubigire nuko uba ufise na za logiciel anti-plagiat. Ibintu umunyeshure yakoze ashobora kuba aciye ubwenge, ntushobora guca umwagiriza ko yabikoresheje ChatGPT canke les autres IA génératives nawe utabipimye dans un logiciel kwereka quel est le pourcentage de plagiarisme irimwo. Bano munyumva murongo indero, murongo igihugu, soyez attentif, soyez prudent. Indero igomba gutezwa imbere atavyo kubabarira abana bagomba gukora bakoresheje ubwonko, bakoresheje imitwe yabo. Ariko kandi nta n'ivyo kugoza ibintu, mutegerezwa gushiraho ibintu vyose bituma ubuzima bw'abanyeshure bworoha mu mpande zose. Ariko cane cane ikintu nobahamagarira nimuteze imbere intelligence artificielle, mushireho amafakulite za IB, mushireho ivyigwa initiation mu ma école secondaire, hama mushireho nayo ma règlement scolaire, mugire nayo ma logiciel. Iyo logiciel kuyigira ni ibintu biri arenye, ni inscription gusugira hama ugatanga amahera hama bakagucekingira. Sindabatumye kuja gucreer ama logiciel canke kuyagura, ni juste inscription, tu t'inscris et tu détectes le taux de plagiarisme contenu dans un ouvrage quelconque. Voilà. Ingaruka mbi rero za intelligence artificielle kuri société tuba tutavuze, naho tuzitugira muri commentaire. Utubwira ico wiyumvira aho intelligence artificielle igeze mu gihugu, ico ikoresha, surtout ibintu twe dukoresha ngaha mu gihugu cacu ni les IA génératives. Les autres types d'IA ntazo dukoresha mu buvuzi, nta marobo dukoresha, nta madrone yo ku rwego rwo hejuru dukoresha, nta bintu bikaze dukoresha mu mahinguriro. Umva nzava niveau basique, ariko ndazi ko abantu bashobora kwigisha intelligence artificielle mu bindi bari. Hariho n'abayigisha amahera, hariho abazikoresha ibintu bitandukanye. Jewe rero ikiyago canje kuri iyi topic cogarukira ngaha, ariko ndashaka ugukurikira tuzoyage kuri les différents types d'IA, ico twozikoresha, surtout nzokwibaza kuri les IA génératives nizofise mu bumenyi cane cane. Turabe ico twozikoresha, hanyuma duteze imbere ico gisata, duteze imbere ubushakashatsi n'ubuhinga, hagire nico dufatasha abatoyi bacu. Eka n'inzego nazo zirakeneye ubuhinga bwa none. Murakeneye gukoresha intelligence artificielle mu vyo mukora, kwandika maquette, les correspondances officielles, ko biranyaruka. On n'a pas besoin d'une sorte de bureaucratie à la soviétique, aho twama mu maformalisme adahera, amaformalisme amara umwaka, ugasanga umunyagihugu aje gusaba ikintu cokorwa mu musogonda umwe agitonze kw'indwi yose. Ça retarde le développement. Mwakoze rero kubana naje, nizere yuko vyabaryoheye, bitabaryoheye muzobivuga muri commentaire. Umenye mufise muri intelligence artificielle bushobora kugira ico bufashije abarundi mu buvuge, mu budusangize. Ciao ciao.